Okay guys, ibintu bitatu vya mbere bimara amamega muri telefone yawe utaruzi bana nanje kugira ubone ibintu bitatu muri telefone yawe ama application atatu yamakumarira amamega cyane ukabona nk'ubuguze enjiga ukazubona muri ako kanyenyene bakwandikiye kwiyamaze utaruzi n'igitumye ahera guys. Okay, tamanje dusimbire kuri Facebook muri abaka kantu urabona nk'ubu twuguruye ino video nk'uko nk'ubu turayuguruye nakwikira genda nk'ubu tuduze nk'uko henge twuguru nkimo urabona nkuko urabona ko dushitse mu yindi itayigura direct nta kintu na kimwe irinda kurindira iri automatique itayigura direct ndibaza nuko murabibona ibi bintu biri mu bintu vya mbere bimara amamega tumande tundabireke aho mu vyugarira ntabwo biza kubera kuri page biza kubera muri konte isanzwe manza gushira telefone yawe muri manza gushira Facebook yawe ukayishira muri konte isanzwe pana page nkuko nkuko turi muri page isanzwe ico dukora dushana ngaha mu turungu dutataha mu dukwego dutatu nako hama tukaduga nkuko tugagenda ahantu hari parametre nkuko tukahakanda tumaze kwakanda tukaduza tukaraba ahantu nese ati contenu multimedia tukemeza ko urabona ko haba hameze kufuza nkuko ukaraba ati lecture auto ana hano cyabishanga hakuri neja merire video automatique nkuko aho twadutumye yama video atazosubira kwishira automatique ibyo tubivuyemo cha tuja kuri Play Store rero kunza kwishira ama application aju bigatuma amamega acahera cyane mu gihe office mega dukeya ugasanga bishiye bituma amamega hera simbira muri Play Store nkuko ugishikayo hamacushana ngaha kuri kuga profile ka Gmail yawe hamacushaba ngaha hari parametre ushakanda hama ushuraba ngaha muri preference raison uhemeze hama ushuraba ngaha muri preference liye au téléchargement de l'application kubera ari application nda gutelecharger ntacu tuhakora ushaka ngaha muri mettre à jour automatique les applications cyatuhemeza cyo dushira ngaha kuri nepa mettre à jour automatique umba bize gushira à jour ariko tubishatse mugabo pana automatique chadusimbira rero no ngaha muri WhatsApp nayo WhatsApp nk'ubu urabona ugishikayo birashika buri mu magroupe menshi nka jendi mu magroupe menshi iyo barungise nk'ibintu by'amafoto ama audio agashika muri galerie direct bica bituma je ntari mfise gahunda yo gutelecharger nubwo ntubandi kuri WhatsApp bigishika bica byitelecharger urumva ko bica bimara mega cyane ifo yo ukoresha ushawugura kano kantu hama kaja ngaha muri parametre hama ukaca ugenda ngaha muri storage et données hama ugacumanza ukaja ngaha ananga telecharger auto de media shona ngaha kuri anitiriza les données mobiles hafyonda hama ututuntu twose de croche nkuko ni ugasigamwa audio yonyene kugira ama audio yuguru automatique ibyo tubejeje tuvayo bishe dusubira ngaha mu turungu bitatu nyene hama shetuja ngaha muri parametre hama shetuja ngaha muri discussion hama shetu décrocher canal na visibilité des médias afficher les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre appareil umba kano kavivuye uvuze ko bishobora kwitelecharger bikaja muri galerie yawe shetu ka décrocher rero nkuko akatura gacana gasubira inyuma kuko hama tukaba tuvuze ati ntibizosubira kwitelecharger atarife tubitelecharger numva ivyo byose bigize ubutumye telefone yawe idashobora kwikomanda mu gukoresha amamega iyakoresha ko ubishatse mu gihe bari ufise twatumega dukeya tukaca dutuma urangiza afere yawe muri utwo tumega twawe duke kandi nabashimire mwe mwese tubanye 5 ukaba utarafyonda aho hejuru handitse ati suivre impande ya Rewane Burundi ushaka kandi kugira ntuzozora cika turado turike twubwenge. Bye bye.